wikanze agahengwe acana inkinzo hari umuntu ashobora kubona ati umutima k'umukuru w'incuro mukuru w'igihugu mugende ati ngarahejeje jewe ndazi neza abantu nyene cyo bari umukuru w'igihugu amaze kugendera sivyo bagaca bakakama ahantu umutima yarimye hari inshinge ahantu kabisa yaragoye kurimba mugabo agishikanye n'icubahiro yavuga umutima amubwira ati nyene cyo hano hari inshinge yaca mubwira ati nubu ndabona ko zigihari kaya kana nakumvise nubu ndabona ko zigihari uratahura iryo jambo hose ni n'amaposte ya mutima gusa gora za 2022 unije simbi base mavumba nga yose ni mutima mandiko ndaposta mutima comedy publication ibintu vya mutima byagize ingufu kubera juste gahere yadugayo kubera jewe nagiyeyo kubera ndi promoter yagiyeyo kwa ni cuba umukuru w'igihugu yamugendeye RTNB iba obligé kwikira jayo uranyumvaga brass umva ari mutima yavyivuga nta ruhara mutima rero yabigize mutima wewe uruhara yadahaguruka ngakore nawe bye mutima we yarakoze mwari kubimenya uranyumvaga brass mutima we yarakoze hama amaze gukora aragenderwa n'abagenzi be sivyo kandi mutima wibuke yuko ivyo ari karakora ni projet ari kararangura imyinjiriza avuga ati jewe objectif yanje income ivyunguka ngomba kubikura n'isi ya Kanovera tu comprends si ngombwa rero yuko nasimbizwa sema vumba hariho amakuru agezweho muri kano kanya n'amakuru yo ya no comedie sinzi uko akiri comedie ni mutima ro comedie mutima ro comedie turabona agenderwa n'umukuru w'igihugu turabona ari karimbura ibiraya byari ibintu bisa neza cyane mbega simbizi yose mavumba nk'umuntu ari muri entertainment bijya bintu bibona gute ku ruhande rwawe wabifashe gute biga ni chizere kuko novuga yuko ini na réussite biga ari ibintu biriko biraba ubuyi usanga byari byifuzo imyaka yahera je ndibuka nkigitangura kuja muri entertainment cyane biga jewe entertainment novuga yuko indimwo ibintu ninda guforsa naragerageje kuba mu mice myinshi ya entertainment narabaye muririmbyi narabaye mu director mu nyuma daba no mu photographe general ikubonye nangura mu director mu video editor niki byose usanga kwera mu editing ama byavyigirisana n'amafoto monta amafoto ajya makava so ndiko ndaba muri ivyo jewe namye kuva kera mparanira iterambere gino ya entertainment natwe yuko turi mu gisata kiri noble nubwo yuko igisata gishobora gutahurwa ko jewe hari amariske menshi ari ibintu byinshi nagenda bamwe ko ndibuka 2015 yo nashaka 2015 hari umudadara aho twari kumwe hama birashika atwarinda abavyeyi baramubaza ati uwo muntu yaguteye iyo nda akora iki ivyo yababwiye nkora byarasuzuguwe n'uwo muryango babivuga bro n'uwo mukobwa baramunyima kubera nta assurance umwana wawe yari afise sivyo cavuga ati okay iki ni cigwa ndonse biba ngombwa yuko ndondera nsatiri ku buryo ya entertainment mbamo bimwe nyene je narabona neza yuko bishobora kumbeshaho kandi byari bimbesheje mugabo urumva ku bandi bavyeyi bazi standard y'ubuzima bazi muri kahise genre babona ati ibindi bibeshaho abantu hari abantu batari bazi yuko entertainment ishobora kubeshaho umuntu sivyo
biba ngombwa rero yuko umuntu avuga ati reka report mu maron satire kugira bino bintu ndabihesha iteka ndabiha agaciro na rero naciye ntangoreye gusatira ngerageza kurondera inzira zose zishoboka kuburyo bino bintu twe dukora ino entertainment dukora comedy dukora imiziki dukora ama video dukora bu director dukora ni cyayi kintu umuntu yokora kugira bigira agaciro kandi kiboneka ari kuri kiraho ukiraho hari abantu we bakwagiriza yuko mu bantu batashigikiye mutima wowe urimwo mu ntango hari abantu hari abantu bavuga ngo wowe mu ntango waravuga ku kintu kijanye n'abantu bari mu entertainment ariko batambatamba ugasanga bariko bafatiki kandi kanatsinda uri kuraraba we nawe nta kintu kibone kuri kuratanga utukiraho none uwo muryango waweretse wikiye canye mutima muri kano kandi nari nkiriko ndakwishura ikibazo cyane bweze kucishura nuko ucinciramwo ko warumbaje ikibazo cya mutima ati mbonye d'abord kwanza bijya ubwanje kuri ivyo urabyumva naka ari kugashire ku ruhande nta ngorane nta kibazo niko ndakubwira aho kugira utahure d'abord agaciro ingene je bigenda vyakira mbona yuko ari reisete yuko ico umuntu ko biriko birazi sinovuga ko ngo turashika kuko hari abantu nkuru nziza no yavuze ati harabikanga gahengwe bagaca bacana inkingi rero ibi kubona biriko birazi no munsi nyene cyo mukuru w'igihugu ashobora kugendera mu comedy nabyo cangaruka caniraba muri ya side turi muri 2015 cyagihe wa muvyeyi yavuga ati umuntu ivyakora nibike takona akazi mugapugolo mama wa muvyeyi kandi ubogenda kumubaza ati ashiyabona dufata nk'ifoto ya mutima nyene cyo yamugendeye umva yuko no muvyeyi hariho akantu gaca kamuza dusubiye inyuma 2015 nkaca mbona no munsi njambona urugamba umuntu yagwa ku munsi si ibintu vyikora kumva nka mutima aje muri game nta myaka itandatu aramara ya umengo ni seta kuko ndamuzi kuva 2019 niyo mutima yatanguye bavyumva turaba rero nka ngaye no game tumaze mwafi imyaka 20 umva niyo mpamvu rero hari ibintu twe dukora kuno musofete kubera abari kubaraza ubu bafise access ku byishimo bwabo hari abantu ngaba babiguze inyuma udashobora no kumenya ariko bakorera inyuma udashobora kubona mugabo ababizi abazi ibyo dukora barabizi barazi yuko je nkaje kora je ntanzigo ngira je ndishima yo mbonye nanye nico nagoma ndakubaze yego nico nagoma ndakubaze mbega kuba muri ko murabona abantu baje inyuma yanyu bariko baratera imbere bakagira no ku rugezo rw'uko bagenderwa n'umukuru w'igihugu ntibaratera imbere koma jewe ofete gisindi njyaje turacari mu rugendo rimwe nakubwira ati uwikanze agahengwe acana inkinzo ari umuntu ashobora kubona ati umutima ko mukuru kwenshi mukuru gwa mugende ati ngarahejeje kazo kwireta ariko iyo level simbizi ntisanzwe kugenderwa na nyene icubahiro no kuvuga gusa ni content jewe ndazi neza abantu nyene icubahiro mukuru gamaze kugendera sivyo bagaca bakakama ahantu umutima yarimye hari inshinge ahantu kabisa yaragoye kurimba mugabo agishikanye n'icubahiro yavuze umutima amubwira ati nyene icubahiro hano hari inshinge yaca mubwira ati nubu ndabona ko zigihari kaya kanarakumvise nubu ndabona ko zigihari uratahura iryo jambo urahitahura yani majambo bandanye rero jewe rimwe ndakubwira yuko jewe sinshobora kuba injyaga cenda mubesha mutima kandi hariho ikintu gisigaye umuntu yamubwiye ati pambana rero nti naje uratanguye ndayibonye kwa nyine cyo baga ntabaje kwifotoza abaje kumutera intege sivyo kandi hajya abaje kumutera intege no gutera intege n'abandi urabivuga brass kuko urabona hari abajene benshi nzi wanashaka bafise bariko barakora n'ibirenge byo mutima ari kanako mugabo atararonka amahirwe yo kugenderwa ni icubahiro ufite mutima wewe ni kubera isi arimwo iyi monde yacu entertainment tubamwo
iranyaruka y'umuntu biranyaruka kugira umuntu bamumenye kugira twa ikindi naco no kushima kwa mutima ibikorwa byiwe arabishira kuri rezo sose akabigaragaza none urazi nk'umunsi nkanuze w'ikibono bona agenda n'icyo bose ni hari abajene bariko barakora muga president abanza kwanza karindira karaba for real umuntu ari ni ibintu biri serious urabyumva urumva rero nuko ni just biya ni kugira gutera intege kandi ndizera neza yuko ariko nawe ucuvuga ngo naha muteye intege ntaca aryama akomeza no gukomeza ntusamare hano hari ama media ico en fait tunga mu Burundi dufise ingiraga nyinshi turafise ingiraga nyinshi umva naha rero usanga kwera ubugyaga bwacu usanga n'amakuru ako mutanga inkuru muri media yo gutera intege mutima no gutera intege n'abandi na muca mwisanga ari guponda oya suguponda muca mubwira umuntu ati wewe ni gihangange nukuwe barabona ko usanga information muri ko muratanga nta nikinaza gusigaraho muca mukakamisha umuntu hari abandi rero usanga nabone baciye bakakama nyene nkuko nyene hama mu nyuma bakisanga babaye nka za Nokia nyene bon ariko ko umuntu mumaze kumubwira ati yashitse agifise urugendo rurerure rwo kugenda bumuhenze kandi niko media zacu nabonye zamaziko ndavyumva simbizi ariko gukeza umuntu ku ntambwe abageze ko kamera gukeza ndiko ndakubwira gukeza umuntu ni ibije ndiko ndashikiriza ni intambwe turiko turagerako okay uravyumva kuko kugenderwa n'umukuru w'igihugu ni kimwe nuko umukuru w'igihugu yama kugendera n'ibindi ikindi urabyumvaga brasi biraryoshe kugenderwa gutegwa iteka n'icubahiro umukuru w'igihugu je ndazi ahantu henje n'icubahiro amaze kugenda kandi atarigera hagaruka kubera aho hantu igihe hagira usanga abo bantu baciye bijajara urabyumva ugasanga no gufata abantu neza keya yabo ntigikorwa kwa kundi baciye bigira kurundi rugezo kivuga mbwa biraryoshe yuko wamugenderwa n'abategetsi n'abarongozi babiryoshe naho iyo niyo aho niho jemba ngomba yuko umuntu ahagarara kwa mugenderwa apana ngo naragendewe kwa mugenderwa ndavyibuka nurya gasape urya arongoye gasape yarabivuze ati ikibazo si uko utera imbere mbega ikibazo iryo terambere uzoryamamwo uranka gasape yagendeye 2005 juste nyene icubahiro nyakugendera sokura agita ku butegetsi wana yuko nubu na nyine icubahiro neva aramutanga akaroro gasape kubera iki kuba yaragendewe vyatumye yamana ryashaka agerageza guproteja irya teka yahawe uravyumva nubu urabona yuko gasape ari mu bajene bahagaze neza cyo kintu ndacha pressure parce que naho rero je mba nkeneye ko tuje okay jewe numva kuri ico kintu uvuze arico ariko kandi namwe bwe mufise entertainment nk'abantu batera intege muba mukeneye kuvuga igihe na president ataravuga kuko jewe ndiko ndahwagiriza kino kintu bishaye wewe gutera intege mutima aruko president kuko nawe mu kiganiro uje kumutera intege aruko babonye president ntituriko turabona abantu bafise imigambi ariko bariteza imbere simbizi ariko arabavuga imbere ya kamera biva kuki petete nambuta nkurikirana ugiye no kuri page yanje usanga aho inshuro nyinshi nerekanye mutima ari mu murima ariko aragira ariko hariya nyine nabona nyine amakuru nyine ku bandi bapostinze bagahere baduze nka ariko ikintu ukwiye kumenya bro jewe burya urugezo ndiko suga umuntu hari abantu baba muri entertainment sibyo je nk'ubu vyongora kuvugira umuririmbyi umwe vyongora kuvugira umukomedi umwe
mugaje biranyorohera kuvugira oya sinavuze rega afise liste y'abantu benshi turafise abantu benshi vraiment ariko bariteza imbere sinavuze mutima wenyene nukumenya ati ariko akantu nawe uraheje kudukosora muri kano kanya nk'amamezi uri kurambwira ati sinari naduze none bon igana naduze agiye agenda kubisoma nene warabipostinze kandi tureke mana yanjye bon tureke nico cyo kubipostinga je ndiko mvuga yego waduze muri kino gihe none ega jewe ndiko mvuga imbere yuko president mugendera mari mana we none abantu bakurikirana byo genda gute reka ndabe kuri page yanjye icyo maze gupostinga rero jewe icyo nagomba kuvuga kubera je ndakunda ibintu avec ma preuve oya gusa simbizi icyo ndiko ndakubwira nk'inshuro ntonjaniranye icyo ndiko ndakubwira nanje ca ndakikubwira burarondera yuko ndakikubwira icyo nifuza kukubwira apana ko murindira umuntu yakoze yacumukuye donc mumuduze nk'abantu bari mu entertainment uko turiko turabona twese duhurira umengo umuntu turiko turamuponda duhura umengo umuntu turiko turarondera ibintu akoze aho nyene tuce tugirana nk'ibintu vya Kiriku n'abandi tubivuge ko gusa ariko je ngomba ko twinjira niho nayambona kazoza y'igihugu cacu twoyishikamwo mu gihe umuntu tubonye ikintu akigiseruye gusa hari ibihugu bibanye ntarinze kuvuga iyo babonye impano y'umuntu baca bayiduza ya rero nivyo nashatse kuvuga aho se ni nama post ya mutima gusa gora za 2022 unije simbi base mavumba nga yose ni mutima mandiko nda posta mutima ro comedy publication nuko usanga kugenda bironke maze gupostinga ibintu byinshi bya mutima je erega si ibintu navuze simbizi ego reka sinzi ko nyumviriza sawa ntaribi sinavuze ibintu sinavuze nayo makomedi canke ibindi bintu ariko nkeneye cyane ibikorwa abantu aba influencer wewe turakubaha ngaha mu gihugu c'u Burundi singaha mu gisagara gusa ariko ni mu gihugu c'u Burundi turagukeneye cyane gituma nabahamagaye muri ino studio ya Yagateke turabakeneye muri bino bintu abantu bari entertainment bariko barakora byo kwiteza imbere mu bashikira kuko mwebwe ijwi ryanyu par exemple hariho nk'ikintu nashimye cantuzeye curya wakibonabona waramuvuze ko na president meme ataramuvuga none uribaza yuko birashoboka yuko ijwi ryawe ryoba ryaramushikiriye president nukuraba igihe cya kibonobono par exemple n'abantu benshi ngaba bakeneye ko umuntu bafise imiga jewe burya umuntu atari serious atari ibintu ngene mbona ati ni ibintu bishobora kuba by'inyungu rusange kubera ari abantu usanga bakeneye ubavuge kugira babebo sivyo bakudugire ko gobo ibidugire mugabo je ndakunda umuntu abavuga bati ibi bintu hamwe niyo mbona kazuza turiko turajamwo sivyo ibi bintu hamwe vyogenda neza byohereza akazi aba naba urabyo birashobora byo create ama opportunité ku bantu benshi urabyumva nivyo mbamba nkene ibintu biri mu inyungu rusange rero nkaho mbwiye ati hari umuntu ariko arakora ko jewe dufate nk'akaro ka mutima muri ujya murima warimwe abakozi 321 urumva abantu majana 871 baronse akazi kuri uwo munsi basa abantu bake nivyo je mba nkeneye kandi ugiye kubiharura bajya n'abafise abandi batunze hari habo baza kuja kwivuna kanyota abo bivuniye kakanyota bafise abatunze ari abantu twagiye turashigikira batwara abantu mu manga none bisigura ko ari byo byatumye ugabanya kariro oya nubundi ndacaye none ndaheba entertainment wapi uracaye nubuje uraba abantu byinshi supporting usanga ari abantu mbura je sindaba inyunguzi wanje je n'inyunguzi wanje ndazirengera nkarura inyungu z'abandi hari abantu twabayeho ko twaremwe uko tutiraba twebwe mwabo turaba abandi urabyumva naho rero je umuntu afise ibyakora vyungukira abandi bo ndamusapotinga mugabo apana babandi haza
aba akeneye gusa duge kugira akora amanyanga yiwe aba akeneye gusa yuko abantu bamumenya ko umusanga ni umu escroc none mwo duha akaroro ko umuntu wabonye ameze uko reka ndagwe example je ngo ari umujene naraho aba muri abi Dubai yarambwiye ati nukuri ko je ndamaze kuyaga n'abantu benshi baza South Africa babaza hande na zande ndamaze no kuyaga n'abantu bafata ziyanzira bagenda za South Africa ugasanga umujene aravuye mu Burundi cyo kimwe n'abagiye bagiye za Serbia babaja za Europe avuye mu Burundi arafasha risk ntaziyagiye ntaziyazoshikira ntazirikintu na kimwe urabyo hamaga caba uno munsi abajene ugasanga yarageze nk'i Dubai afise warakorerayo hama agacaronka opportunité y'abandi bantu bakeneye abakozi urabyo agashambwira ati banasimbi ini Dubai hari opportunité y'ubuzi nkabanze neza yuko hari abantu ngaha baba bikenereye ahantu mendevre yabo isununutse gusumba ino kugira bashobore kwibera urumva nk'uyo ni solution yabazanye kuko je ndazi neza arabashwa mu binywa hari n'abavanga bakagenda i Dubai batazi niyo bagiye birumvikana sivyo ndazi benshi biyaranje akarondera itike akandura ko kaviza akagenda i Dubai atazi niyo aza gushikira mugabo no musi akaba ari umuntu akubwira ati hari ubutsi muri ako kazi barakuraza ucije kora baraguhemba uzimenya gusidame ugasanga n'ubuzi bwo kubaka bwo kudelivra ibintu n'ibindi umuntu wese no yakumusapotinga kumba namaze kubona akanyereka ati n'abandi amaviza baronse ngaya inzira bicamwe nizi sinyungu ziwanje jenyene ati gusyo ico je ndikora ndamufasha ama procedure akaza urabyumva ama abonye bigenze neza akama ivyunguka ko nanjye mba namurangiye navuga ati ndamusapotinga vraiment none ubundi n'abandi ngako ko nubundi ko nubu ko politike y'igihugu ari gusapotinga aba diaspora ndazi neza ibihugu byatejwe imbere na diaspora no mutoma tudonga amadevize burya diaspora rimwe amadevize rero nonse rero opportunité yo kuja ahantu legalement apana illegalement mu nzira pana zo binywabi mu nzira zizwi n'amategeko ukaburonsa ahantu ushobora kugenda kuyamura ayo madevize rega brother niho gusapotinga vraiment naho rero jewe ikintu umuntu ari personal abari wenyene ashaka bajewe abone turi kumwe kubera n'icivugo cyane cyubahiro turi kumwe twese birashoboka twese pana jewe apana uri kumwe nanje birashoboka oya we urakeneye jewe nakagaga kugira hame tuzuzanya amatugira nuko okay hanyuma nawe none ibikorwa byawe nawe biri he mu bikorwa byo kwiteza imbere jewe ivyo nkora bikeneye uwundi muntu yo bivuga si je no bipostinga niyakujya iyo mutima yipostinga wenyene iyo jewe ntabaho umviriza na urashaka kupostinga ibintu vya mutima byagize ingufu kubera juste gahere yadugayo kubera jewe nagiyeyo kubera ndi promoter yagiyeyo kwa ni cuba mukuru w'igihugu yamugendeye RTNB iba oblige kwishira jayo uranyumva brasi umva ari mutima yavyivuga nta ruhara mutima rero yabigize mutima wewe uruhara yadahaguruka ngakore nawe bye mutima we yarakoze mwari kubimenya uranyumva brasi mutima we yarakoze hama amaze gukora aragenderwa n'abagenzi be sivyo kandi mutima wibuke yuko ivyo ari karakora ni projet ari kararangura imyinjiriza avuga ati jewe objectif yanje income ivyunguka ngomba kubikura n'isi ya kanovera tu comprends si ngombwa rero yuko nasimbizwa sema vumba target yiwe ciba umurimo urumva plus ndashobora kuba ndiko ndinvestisa muri communication creative urumva plus kandi no communication creative yiwanje abayi beneficiamwe ni benshi nanje nico ngo baje ngiye ahantu bitwereke rero bitwereke sembi ndabikwereke kangahe navyo urabona turabikeneye simbizi rega sije ndabizanya abanywanyi barabikeneye ntangora vy'imirima ugenda no kuri Facebook yanje uraza kugusanga oya je nkeneye uzonjane je nzokwida tureke n'ivyo vy'imirima wavuze ati umuntu arashaka guteza imbere n'abandi bantu biciye mu kindi kintu sawa ikanda kwereke hanyine iwanje kuri Facebook bagende amashot shot kuri YouTube yanje simbiza amafumbo
mutasangamwo amavideo ndi mu mirima simbizi reka ntusariki genda uyikota ahubwo uzotujane ubona umurima w'iwawe ugasiga wanje uyu singuyu nga aho harya sawa simbizi singunga reka tubandanye simbizi aho n'abenegihugu ariko urabaza bo ku ruhande oya n'abanyagihugu nayo nahaye bandimire abatugabure nabahaye imetero barime abana simbizi we ntutsindwa reka uje uzonjana nabahaye imetero umviriza nyinshi nabahaye imetero barime ariko barime imetero umviriza je n'ibigori byanje sawa sawa aro muko murabagara kahetse urabivuga brad naringi ntubona ko mfise imetero rya gupima naringi kugira ushaka amabone ku itongo ryawe ndabibona amuca umbwira ngo je sindima